Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango, izi ni ingingo z'amakuru yo mu munsi wa gatanu, itariki 14 z'ukwa 11. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yavuze ko yababajwe n'intureka zabaye nyuma y'amatora yatsinze mu kwezi guheze, asaba ko bagirizwe ivyaha bidahambaye barekugwa. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo mu karere ka Masisi haravuga ingwano zikomeye hagati y'umuhari AFC M23 n'ingabo za leta zatumye abantu ibihumbi batizabo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje amahera ava mu butare umaze iminsi bushogwa hanze. Ubutare tumaze gushora burababa imiliyoni 6 n'ibihumbi 834 by'amadolari y'abanyamerika. Tubafitiye n'ikiganiro c'abaza muganga, aya makuru hagarariwe na Mark niyo nkuru. Idoni Devyo Jasene mukanya Pridon Sengiyumva aje kutubwira ayavugwa kwisi. Urukiko mu Bwongereza rwanzuye ko ikigo mpuzamahanga gicukura mu y'agaciro BHP kiryozwa irindimuka ry'ikirombe ryabereye mu majyepfo burasirazuba bwa Brazil muri 2015. Ibintu biharura inzira y'impozamariri ibarirwa muri za miliyari z'amadolari. Ihirima ry'iki kirombe gifitwe kandi kiyoborwa n'ishoramari rihuriweho rya BHP n'ikigo cyo muri Brazil ryateje imyanda irimo ibintu bihumanya byishe abantu 19 bikanonona ibidukikije ku buryo bukomeye. Umucamanza yavuze ko ihirima ry'iki kirombe ryashoboraga kubonwa mbere y'uko biba. BHP yavuze ko izajurira iki cyemezo. Perezida Zelensky wa Ukraine yashinje Uburusiya kwibasira abasivile nkana mu murundo w'ibitero bya misile na drone byagabwe mu ijoro rya Kyiv. Abategetsi bavuze ko abantu bagera kuri 6 bishwe, abandi 10 bagakomereka nyuma y'uko inyubako zituwemo zarashwe mu murwa mukuru. Inkuru ya James Landell uri Kyiv murayumva mu ijwi rya Prime ndi ku magenge. Muri izindwi zitatu ziheze ikirere cy'i Kiev mu ijoro caba gitekanye gushika ubu. Mu masaha menshi Uburusiya bwasukiriye amabombe ku murwa mukuru bukoresheje indege zitajamwe abadereva zitera amabombe hamwe n'ibisasu vya misile 18. Nyinshi muri izo zakorowe, ariko 23 zagemye aho zari zitumberejwe. Ku nzu imwe y'igorofa yo kubamwo iri mu buseruko bwa Kiev twabonye igitoboro kinini cyane mu mbavu zayo aho abantu 4 bishwe n'ico gitero. Abantu 2 bishwe kandi mu gitero cagabwe ku isoko ryo mu gisagara kiri mu manuko ca Chornomorsk. Ukraine nayo nyene yagavye ibitero ku Burusiya igema ibibanza by'amasoko ntanganguvu n'ubuhinga bwo kwivuna ibitero byo mu kirere ku kivuko ca Novosibirsk cyo ku kiyaga cirabura. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yabwiye inteko ishinga amategeko ko komisiyo y'iperereza izakora iperereza ku bwicanyi bwabaye mu gihe cy'amatora mu kwezi gushize kwa 10 yamugaruye ku butegetsi ku majwi 98%. Ibirego by'uburinganya no kwangira abamunenga bakomeye byateye imyigaragambyo ikomeye mu gihugu. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko abantu babarirwa muri magana bigaragambyaga bishwe n'inzego z'umutekano. Guverinoma irabihakana, ariko Perezida Suluhu yemera ko hari abantu bapfiriye muri iyi myivumbagatanyo. Yavuze ko ababajwe n'impfu zabo kandi ko ashaka kumenya icyateye izi mvururu. Umuryango ukora ubugenzuzi uravuga ko abantu bagera kuri 22 bashimutiwe muri Mali mu mezi 6 ashize n'abarwanyi ba Kisilamu bafitanye isano n'umutwe wa Al-Qaeda. Akled ukurikirana amakuru y'intambara ku isi uravuga ko umubare w'abashimuswe utigeze ugera kuri uru rwego mbere. Icyegeranyo cyawo kiratunga agatoki izahara ry'umutekano, ibura rya lisansi no kwibasira abanyamahanga b'abaherwe.
ibihugu by'uburayi birimo ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza n'Ubutaliyani biri gusaba abaturage babyo kuva muri iki gihugu. Aya ni amakuru ya BBC. Akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu gatoye kemeza iperereza ku bwicanyi bwo mu kwezi gushize kwa 10 mu mujyi wa El Fasher muri Sudan nyuma y'ifatwa ryawo n'abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces RSF mu mpine. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'uko aka kanama gateranye by'igitaraganya. Mu gutangira inama, komiseri w'urwego rw'uburenganzira bwa kiremwamuntu Volker Turk yavuze ko intambara yo muri Sudan ari ikizinga ku mikorere y'umuryango mpuzamahanga. Inkuru ya Imogen Fox mwagizweho na Aurore Ishimwe. Ayo matohoza mashasha agamije kumenya abakoze ubwicanyi bwiciwemwo abantu baba 2,000 bivugwa ko bishwe n'ingabo za RSF. Ibizovamwo bishobora gushikanwa muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu, ariko hari ukutanyugwa kubera ko ingingo ya nyuma itavuga ibihugu canke ibigo bitanga imfashanyo muri iyi ntambara. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yo avuga ko leta zunze ubumwe z'Abarabu zimaze igihe zirungikira ibigwanisho RSF. Vyongeye hari impungenge ko ONU isigaye ifise uburyo buke kandi isanzwe igowe no kubandanya ibikorwa vyayo by'ubutabazi muri Sudan itazoshobora kuronka uburyo bukwiye bwo gukora amatohoza yizewe. Pakistan iravuga ko yataye muri yombi abatalibani b'abanyapakistani 4 bafitanye isano n'igitero cy'ubwiyahuzi cyo kuwa 2 Islamabad. Abantu 12 biciwe hanze y'urukiko rwari rwuzuyemo abantu mu murwa mukuru. Guverinoma yashyize isano kubakekwa kuri uyu mugambi ku mugaba w'umunya-Afghanistani ivuga ko icyo gitero cyateguriwe muri Afghanistan. Islamabad yamye ishinja abategetsi b'abatalibani muri Afghanistan gucumbikira aba barwanyi. Ibirego abatalibani bahakana. Nina urakoze Pidosenge yumva kuri ayo makuru. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere ku mugabane wa Afrika. Uno musi Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yashikirije ijambo ku nama nshingamateka y'ico gihugu, aho yavuze ko leta igiye gushiraho akanama kazogira amatohoza ku midurumbanyo yadutse mu gihe c'amatora ihitana abantu amajana. Yavuze kandi ko hazoba ibiganiro byo gusubiza hamwe, anasaba ubutungane kurekura bamwe mu bahagaritswe n'igipolisi. Amatora yabaye mu mpera z'ukwezi guheze mu gihugu ca Tanzania yaranzwe n'imidurumbanyo, bamwe mu barorerezi bakaba bavuze ko ataciye mu muco. I Nairobi ni inkuru ya Siriake Muhawe nayo. Mwijwi ritekanye, Perezida wa Tanzania yabwiye abashingamateka b'ico gihugu ko yababajwe n'ivyashitse mu gihe c'amatora, aho bimwe mu vyegeranyo bivuga ko abantu amajana n'amajana bishwe. Yasabye urwaruka rwo muri Tanzania kwirinda gusambura igihugu cabo. Yavuze ko hagiye gushirwaho akanama ko kugira amatohoza ku vyabaye. Serikali imechukua hatua. Leta yafashe ingamba zo gushyiraho akanama ko gutohoza ibyabaye kugira ngo tumenye icyabiteye. Ibyo bizadufasha kujya mu biganiro biganisha ku mahoro na amani. Perezida Suluhu kandi yavuze ko hagiye kuba ibiganiro n'imigambwe yo muri ico gihugu kugira bavugane atawubatera igitsure kugira basubize hamwe. Kubafatiwe mu myerekano, uwo mukuru w'igihugu yasavye urwego rw'ubutungane kurekura abatagirwa n'ivyaha bihambaye. Ninatambua kwamba vijana wengi, ndabizi ko urubyiruko rwinshi rwafashwe rugezwe imbere y'ubutabera, aho benshi bashinjwa ibirego byo kwangiza, nyamara benshi ntibazi ibyo bari barimo. Nk'umubyeyi n'umurezi w'iki gihugu, ndasaba ko abagejejwe mu butabera ubugenzacyaha bukwiye gushishoza neza, bakareba uburemere bw'ibyaha byakozwe n'abana bacu. Abazagaragara ko bakurikiye abandi bazahabwa imbabazi. Iryo jambo Perezida Samia Suluhu arishikirije nyuma y'imisi mike umukuru w'igisata ca ONU kijejwe agateka kazira muntu Volker Turk ahamagariye abategetsi ba Tanzania kugira amatohoza atawe yegamiye ku nkuru z'ubwicanyi hamwe n'ibindi vyaha bikomeye bihonyanga agateka kazina muntu vyakozwe ku munsi w'amatora igenekezo rya 29 ukwezi guheze. Perezida Suluhu niwe yatahukanye intsinzi muri ayo matora ku majwi 98 kwijana. Siriake Muhawe nayo, BBC gahuza miryango i Nairobi. Urakoze Siriake Muhawe nayo. Tuje mu karere k'ibiyaga binini muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Kivu ya ruguru mu karere ka Masisi haravugwa ingwano zikomeye hagati y'abagwanyi b'umuhari AFC M23 n'ingabo za leta zifatanyije n'imigwi ya Wazalendo.
izo ngwano zatumye abantu baharugwa mu bihumbi bati izabo barahunga. Izi ngwano kandi ziraba mu gihe impande zombi ziri mu biganiro i Doha. Mu kanya gaheze navuganye na Sadiki Batundi Voltaire arongoye societe civile yitwa Force Vive do Masisi. Natanguye ndamubaza uduce imigwano yiganjemwo. haheze indwi yose izo ntambara zitigeze zihagarara muri Masisi mu turere twa Kazinga, Pete, Chachinge, Mahanga, Kasopo, Showa, Lelebibwe, Nyange, hafi ya Kirumbo ku ruhande rwa Minjenje. Ni bande bahanganye muri iyo migwano? Abagwana n'abagwanyi ba AFC M23 n'abazalendo bashigikiwe n'ingabo za leta FRDC. Abantu barimwo bakomeretse baguma bahunga bagana amavuriro n'ibisagara byo ngaho. Ukivuga kuri abo bahunga, mbega bariko bahunga berekeza hehe, ni bangahe? N'imiryango myinshi, hari iyikiri mu nzira, hari iyindi yahawe indaro n'iyindi miryango, abandi bari mu dusago tw'imfata kibanza. Ntawuzi uko bangana kuko igikorwa cyo kubaharura ntikiratangura, turiko turaraba uko twogikora. Ubundi ahitwa yuko hakiri umutekano niho usanga hakira abateshejwe izabo, kandi bose ntibahungira mu ruhande rumwe. Bega hari imfashanyo iyo yose bariko barahabwa? Yego, hariho amashirahamwe amwe ategamiye leta ariko arafasha, twavuga nka Croix Rouge RDC gutanga ibitari byo kurya nk'ibyo kwifuka, amahema, amasabuni n'ibikoresho bimwe byo guteka, ariko hariho n'ayatanga ivyo kurya. Haraciye igihe harangwa imigwano ngaha mu buseruko bwa Kongo, ndetse n'abashamiranye bamaze gusinya inshuro nyinshi ku masezerano yo guhagarika ingwano, ariko ntibigeze babishira mu ngiro. Ibyo nk'abanyagihugu musugerejwe n'iyo migwano, musaba iki muri ibi bihe muriko muracamwa? Abanyagihugu turashigikiye ibiriko birakorwa byose ngo amahoro agaruke, cyane cyane amasezerano ya Washington na Doha. Turindiriye yuko hari kivamwo gifadika. Ejo bundi aho Ufaransa bumenyeshereje yuko hagiye kugurwa umuhora wo gutanga imfashanyo muri Kivu ya ruguru, twari twakomye amashi, ariko ntibiraja mu ngiro, byatevye gushirwa mu ngiro. Turakeneye cyane imfashanyo, ariko na cyane amahoro, ariko amasezerano yatevye gushirwa mu ngiro ku rubuga. Turabiteye intege, dusaba leta n'abo bagwana kunyarutsa kugira dusubire kuronka amahoro, intambara ihagarare. Uwo yari Sadiki Batundi Voltaire arongoye societe civile ya Force Vive de Masisi. Ni saa 10:42 muri studio za BBC London, saa 10:42 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru acurabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Tubandanyirize mu Burundi, umukuru w'igihugu yamenyesheje ko ubutare bumaze iminsi bushogwa hanze buciye miliyoni 6 z'amadolari, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye uno munsi hagarikiye ku nshuro ya gatatu igikorwa cyo kubushora kuva abitanguje mu ntango z'ukwezi guheze kw'icumi. Gushika ubu ntiyahora avuga amafaranga azovamwo uko angana. Patrick Waso yari mu kiganiro Perezida Ndayishimiye yahaye abanyamakuru i Bujumbura, maze adutegurira inkuru ikurikira. Mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri wa gatanu ku muhingamo, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesha ko Uburundi bufise ibibanza 29 birimwo ubutare. Ubu ibibanza 13 gusa nivyo biriko birimbwamwo ubwo butare. Evariste Ndayishimiye amenyesha ko umusaruro ari mwiza naho ibindi bibanza bitarimbwa. Ubutare tumaze gushora burababa imiliyoni 6 n'ibihumbi 834 by'amadolari y'abanyamerika. Ubwo nibwo tumaze gushora. Urumva rero ubu turiko turaraba neza, dusanga muri bwa butare burenga 27 twanababwira, twasanze amasite yose hamwe ari 267.
amakoperative afise amasezerano na leta yo kwimba ubutare nabire gusa ariko agasaba abandi babishoboye gukurikiza amategeko. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko ivy'ubutare bigiye kubarizwa mu bushikiranganje bubijejwe, akamenyesha ko amategeko azokora kandi ko nawe atozoba ari kure y'umushikiranganje. Nayadabwire rero umuntu ngaha azokora ko bagira tobe muri iki gisata amenye yuko azoba akoze rero hahandi ku mutima ni circumstance aggravante tuzomuhana twivuye inyuma dukurikije amategeko kwa amategeko ariho kandi arahari nova n'intovyi izo bikwitoba iterambere ry'igihugu. Ico gituma rero naho mwari kuri mubanza avuga ati je nitwaje itegeko rifise nta muntu n'umwe yemerewe kurenga itegeko. Aha mbere urumva ni nkuko tugabishije abahora biyumvira cyane bamubwira umushikiranganje iki gisata cy'ubutare kirabo nk'igiturire cyinshi turagaba abahinga bawe ntibazabagure mugabo natwebwe rega natwe ntitugiye erega umukuru w'igihugu aguma kurikirana ubuzima bw'igihugu na cyane cyane ikibazo cy'ubutunzi. Ubutare bugizwe ahanini na coltan, casterite na wolframite burenga amatoni amajana 7 nibo bumaze kurungikwa hanze y'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akamenyesha ko abashaka ubutare bw'u Burundi babandanya bagwira ku munsi. Ibujumbura, Patrick Waso. Urakoze Patrick Waso. Tugume mu karere ariko amakuru tuyafatiye iburaya. Buri wa gatandatu nukuvuga nk'ejo i Paris mu Faransa hari abantu bama bahurira muri Mpore, itorero rimaze imyaka 30 rivutse. Mpore yatanguje kugira ryunga abanyarwanda baba mu Faransa inyuma ya genocide yo mu Rwanda yabaye mu 1994. Kuva ico gihe ryaruguriye amarembo, ubu rikaba rimwe abantu baturuka mu bihugu birenga 30 baba mu Bufaransa. Abo bantu bose bahuzwa n'ikintu kimwe kidacika, ugutamba ikinyarwanda nk'inzira yo gusubiza hamwe, kubigiza kure y'ivyo basanzwe babamwo no kubahuza n'umuco n'akanovera k'imvyino z'ikinyarwanda. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yashitse Paris mu Faransa aho iryo torero Mpore ryimenyerereza, maze dutegurira inkuru ikurikira. Turi Paris mu Bufaransa aho buri wa gatandatu umugwi w'abavyinnyi witwa Mpore wimenyerereza. Igitangaje gusumba nuko uwo mugwi utagizwe n'abanyarwanda gusa, kuko ihuza abava mu bihugu bitandukanye basanzwe baba mu Bufaransa. Mu barenga 20 ndahasanze abanyarwanda ntibarenga 5, bose bagira rimwe basubiramwo zimwe mu ndirimbo naho bigaragara ko hari abatanazumva. Nido n'umupfasoni w'imyaka irenga 50 niwe yatanguje iryo torero Mpore. Avuga ko umugambi kwari guhuza abanyarwanda ba mu Faransa inyuma ya genocide yo mu 1994. Itorero ryatanguye mu 1993-94 igihe harimo haraba genocide ikorerwa abatutsi. Muri icyo gihe twari tubabaye, twari tumerewe nabi. Jewe rero icyo gihe nibwo nashakishije abantu cyane abantu b'abanyarwanda ngo duhure duhozanye. Icyo gihe rero itorero nibwo risa nkaho ryashinze imizi, byanafashije cyane abantu bavaga mu Rwanda cyangwa n'abandi babaga ino bumvaga ibirimo biraba iwabo. Abantu barabuza abantu, icyo gihe rero abantu bazaga nkaho baje nko kubyina, nkaho babaga baje nko guhozanya, guhamagara abantu kubyina no kuza tugahura rimwe mu cyumweru. Byafashije abantu cyane ku buryo byasaga nkaho ari nka ibyo bita therapy. Abantu barazaga tukaririmba tukabyina, nabwo twahise tuyita Mpore. Ni gahuza miryango. Mbuhumbira iryo torero Mpore ryavuye ibishure ryo kwigisha kuvyira ikinyarwanda harimwo Jean-Philippe, umufaransa w'imyaka 35. Tout le monde dansait, ça changerait le monde. Ça commencerait parce que iyo abantu bose batamba byoshobora kugabanya amatati, kuko umuntu atamba arumva ico umubiri umubwira, arumva yuko hari ahagomba guterura amaguru akaruhuka canke agashiramo ingufu, arumva kandi ko hageze ko ayaga n'abandi, kuko navyo birakenewe cyane. Ivyo nyene nivyo tubona ngaha muri uyu mugwi. Tumeze neza, turayaga, turahuza, kandi kiduhuza n'umuco n'imvyino. Ivyo birampimbara cyane, kuko nisanga muri uwo muco. Hari aho umuco n'imvyino biba umugozi wunga ubumwe, kandi bikaba uburyo bwo guhererekanya ubumenyi hagati y'urunganwe n'urundi. Dans le milieu de la danse particulièrement. Ivyo biremezwa na Nancy, n'umunyarwandakazi w'imyaka irenga 20 gato yavukiye mu Bufaransa. Abona ko iryo torero Mpore ryabaye ikiraro
c'abadahuza ivyiyumviro n'ukwemera mu karere k'ibiyaga binini. Ibi vyerekana ko imbyino zo mu karere k'ibiyaga binini zishobora guhuza n'abantu batazi n'ibihabera. Ivyo ndavyemanga. Birerekana ko ari umugozi uhuza abadacana uwaka hari iwacu mu karere. Urazi ko dufise ingorane zo kwinubana no kwankana. Ibi vyo bumuti très important. Mu myaka 30 rimaze rikora itorero Mpore rimaze kuramura abarenga 5,000 bava mu bihugu birenga 35. I Paris mu gihugu c'Ubufaransa, Alain Majesté Barenga bisigahuza miryango. Urakoze Alain Majesté Barenga. Ubu n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Ndabashuje mwese bakunze imikino kuri BBC. Ay'imikino nyahere mu mukino wa basketball y'abagore, amakipe yabaye ya mbere iwayo mu bihugu by'akarere ka gatanu muri Afrika ari gushakisha itike y'imikino y'igikombe cya Afrika. Imikino iri kubera mu mujyi wa Nairobi muri Kenya. Ubu hari gukinwa imikino ya kimwe cya kabiri. Ikipe ihagarariye u Rwanda ya REG iri guhura na Kenya Ports Authority. Muri Afrika, Kameruni yaraye inaniwe kujya mu gikombe cy'isi kubiswe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igitego kimwe ku busa mu mukino kimwe cya kabiri cy'amajonjora yahuzaga amakipe ane mu murwa mukuru wa Maroc Rabat. Kameruni niyo kipe ya Afrika yagiye mu gikombe cy'isi inshuro nyinshi, inshuro 8 zose. Igitego cy'umutwe cyatsinzwe na kapitene wa Kongo Chancel Mbemba ku munota wa 91 nicyo cyahaye itike Kongo yo kuzakina umukino wa nyuma ku cyumweru ikina na Nigeria. Super Eagles yo yaraye isezereye Gabon yitsinze ibitego 4-1. Gusa byasabye ko umukino umara iminota 120 nyuma yuko iminota 90 yarangiye amakipe yombi anganya igitego 1-1, bongeraho iminota 30. Ngarutse gato kuri Kongo, iramutse ibonye itike y'igikombe cy'isi byaba bibaye bwa mbere nyuma y'imyaka 25 yose kuva yajya mu gikombe cy'isi. Hari mu 1974 ikitwa Zaire. Amakipe ya Afrika yamaze kubona imyanya yayo mu gikombe cy'isi kizakinirwa muri Canada, Mexico na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2026. Ni Maroc, Tunisia, Misiri, Algeria, Senegal, Cape Verde, Afrika y'Epfo na Cote d'Ivoire. Ku mugabane w'Uburayi naho bakinaga imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Amakipe menshi akomeye yarangije kubona itike. Ikipe ya Portugal yakubiswe na Ireland ibitego 2-0, ndetse rutayizamu wayo Cristiano Ronaldo ahabwa ikarita itukura ya mbere ahawe kuva yatangira gukinira ikipe y'igihugu ya Portugal. Ronaldo yakuwe mu kibuga kubera gukubita inkokora Oshe w'ikipe ya Ireland. Mbere yaho Cristiano Ronaldo yari yahushije penalty. Portugal yarangije kubona itike, bikaba bishoboka cyane ko Ronaldo atazakina imikino 2 ibanza ya Portugal mu gikombe cy'isi. Ni mu gihe rutayizamu wa Manchester City Erling Haaland yaraye ateye ibitego 2-4 ikipe ya Norvege yatsinze Estonia. Bivuze ko amaze kwinjiza ibitego 30 mu marushanwa yose, haba mu ikipe ye ndetse n'ikipe y'igihugu. Nubwo umwaka w'imikino ukiri hagati mu kwezi kwa 11, agahigo ka Erling Haaland yanditse muri Norvege ubu gahagaze ku bitego 53 mu mikino 47. Ndi Yves Bucyana. Nanje ndababwire ko muri ya mahiganwa ariko abera muri Kenya ahuza imigwi ya basket y'abagore mu karere ka zone ya 5 habaye inkino z'igice cya kabiri gishiri ca nyuma. APR yo mu Rwanda yatsinze Rezipo yo mu Burundi ku manota 82-61. Muri kano kanya hariko haba imikino y'imigwi ya KPA yo muri Kenya na REG yo mu Rwanda. Ubu n'umwanya w'ikiganiro cabaza muganga mushikirizwa na Yvette Kabatese. Mwiriho neza. Rampart caries ni indwara ituma amenyo avunguka byihuse kandi agafatwa ari menshi icyarimwe. Ubu burwayi bukunze kwibasira abana bakiri bato, bwaba buterwa n'iki? Ese birashoboka kubwirinda? Jose Uwamariya ni umuganga w'indwara zo mu kanwa n'iz'amenyo mu ivuriro ry'ishuri rikuru ry'ubuvuzi rya Kigali.
koko iyo rampant caries zibaho muri make ni nk'uburyo bwihuse bw'amenyo afatirwa icyarimwe kandi mu gihe gitoya ukabona aragenda shonga agashaka gushiraho cyane cyane tukunda kuzibona mu bana batoya munsi y'imyaka 6 ukabona bafite utwinyo twashiririye turashirira tukagera no hasi. Ikintu rero gikunda kubitera ahanini ni isuku nkeya, kutoza amenyo mu buryo buhagije, cyangwa se ikindi twavuga gishobora kubitera no gufata ibintu by'amasukari, cyane cyane amasukari y'amakorano. Umuntu akayafata ntahite yoza bihagije kuko amasukari abyenda byara amaside, hanyuma amaside rero akababura amenyo akavurirwamo gushonga cyangwa kuvunguka. Ikindi gishobora kubitera nk'umwana ukunda nko kuraranywa nk'amata cyangwa yonka, amashereka kareka mu kanwa umwanya munini, hanyuma akagenda nayo yegera ku menyo uko atindaho arimo n'amasukari nayo agenda yafasha kuvuvuka. Ikindi gishobora kubitera nko ku bantu bakuru ni nk'abantu barwaye nk'indwara zituma bafata imiti igihe kirekire, ubwirinzi bukagabanuka. Abo ngabo nanone amenyo yabo ashobora kugerwaho ikibazo cyo kuvungagurika kubera amaside aba ari menshi mu kanwa, mu macanshwe, bikayatera kubabuka akaba yaviramo kuvungagurika kandi ku buryo bwihuse ari menshi icyarimwe, ku buryo atamenye igihe bitangiriye ngo avuge ngo biramuriye, agenda abasha kubwe kubisuzuma uko bikurikiranye, ajya kubona akabona nko mu kwezi kumwe amenyo aravungaguritse ageze ku rwego rwa kure. Mbese usanga amenyo y'uwo muntu atagifite kagahu k'inyuma kayarinda, emayi iba yarabaye nk'ivungagurika, bigatuma rero amenyo akaside kegereyeho kose nimba mu kanwa humagaye ngo hahore hiyoza agakozeho kose karayababura agahita avungagurika. Rero nimba binagera ku ndiba y'iryinyo birababaza rero. Uvuga ngo iyo bigeze kwa kundi iryinyo rigizwe n'ibice bitatu, hari agace k'inyuma ariko kitwa emayi karirinda, hari n'igice kindi cya kabiri gikurikiraho, icya gatatu nicyo kiba kirimo umutima w'amenyo, ari nacyo kirimo imyakura n'imitsi. Icyo gihe rero iyo imyakura igezweho arababara ndetse cyane, iyo bitinze akazamo n'ama infection akaba yanabyimba. Akenshi rero kwa kundi abantu benshi bakunda kwivuza bababara, akenshi usanga baza kuri iyo stade rero bitakiramiwe, kuko ari amenyo y'umwana adashobora no gukurwamo umutima wayo, bimuviramo kuyakuka. Rampant caries cyangwa se uko kuvungagurika kw'amenyo kwihuse kudasanzwe biravurwa muga? Akenshi ntabwo twavuga ngo biravurwa, ahubwo biririndwa, keretse nyine yari ibyago by'abo bantu bafata imiti, ariko nabo ntibabura icyo bakora kugira ngo budakomeza ngo bugere kure. Nk'iyo twitegereje kenshi umwana yakimera amenyo y'imbere, yo hasi cyangwa yo hejuru, twa twinyo tubanza kwirinda kwa mbere no gutangira kuyagirira isuku. Iyo tugitangiye kumera ashobora guhanaguza agatambaro gatose gafite isuku neza, byibura mu gitondo na nijoro umwana agiye kuryama. Ikindi nanone twitaho no kwirinda kurara umuha amata cyangwa se umwonsa. Iyo umwana yanyweye akarya gahaga, aho kugira ngo nijoro umwongere ibyo bintu by'amata cyangwa amashereka, ushobora kumumenyereza kumuha amazi. Nimba wizeye neza ko yahaze, amazi arahagije nijoro, kuko kuvunguka birihuta ku mwana uraranywa amata cyangwa urara mu ibere kukumenya. Rero nuvuga ngo umuntu yamaze gufatwa indwara ntacyo kwa muganga mumarira? Oya, si kuvuga ngo ntacyo tumumarira, ahubwo iyo aje hakiri kare dushobora kumuhomera. Hari imiti dushyiraho yongera iyo myunyungugu agatuma akomera ntakomeze kuvungagurika. Hama kuri babana amenyo wenda kutse kubera ubu burwayi bwa rampant caries, ameze mashasha yo nta kibazo avuka ari mazima? Ibyo bintu no kubyitondera cyane, kuko ubushakashatsi bumaze kugaragaza ko abantu bagize icyo kibazo cya rampant caries akenshi iyo batigeze bivuza ngo atangirwe hakiri kare ye gukomeza kuvunguka kugeza ku mutima w'iryinyo, akenshi usanga n'ayandi asa n'atangira gufatwa, akagira icyo twakwita nk'inono, aricyo kigaragaza ko ya mungu igiye gutangira. Ubwo rero nabyo byakwitabwaho kugira ngo turinde ayandi azamera mu bukuru. Jose Uwamariya watubwiraga kuri rampant caries, uburwayi butera amenyo kuvunguka bikabije. Muramuke amahoro. Urakoze Yvette Kabatesi na muganga mwariko muraganira. Imbere yo kubasezera ndabibutse ko amakuru yacu abandanya no mu minsi y'impera y'indwi. Ku munsi w'ejo muzokumva ikiganiro c'imvo n'imvano, aho mugenzi wacu Felin Gakwaya yagiranye ikiganiro n'umuririmbyi w'umunyarwanda Deo Munyakazi avuza inanga kavukire aba muri Canada
ku munsi w'Imana naho muzokumva ibice bibiri vy'urunana twabashikirije muri ino ndwi. Aya makuru n'ayandi tutabashikirije ngaha murashobora kuyaronka ku rubuga rwa Facebook ariko BBC News Gahuza no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Amakuru no munsi agarukiye ngaha. Mwarakubaze kwana natwe muri ino ndwi, mugire weekend nziza mwese. Thank you.